ntakinanirana bandanya mana yari ngombe kumva undirimbire yamona ndazumva kamwe ntakinanirana ngo urukundo ruhari ngo burya urukundo rutamahera oya bongo Hello guys, muraho umeze neza ni wa mukobwa wanyu rero muzi ku mazina ya Kanyana Yvette. Uno musi rero tukaba twageze ku mbuga ya Diko Entertainment. Erega harimo amateme ariko ma ibe ngo kuri Diko Entertainment. Oya wewe utwenze bakumere mikro nawe uvuge twumve. Indoto za ufisi no munsi ibyo ushaka kugerako nivyo kunda amagara yawe atifashe neza. Ikigo c'ubuvuzi kama no Burundi kije kugufasha kuyabungabunga biciye mu kwirukana indwara nyinshi zatsindara mu mibiri ya benshi. Ubugoyi estoma, hemorrhoide, amara, imitsi, amagufa, diabete, hasima, amasineziti, gitigo, amahaha, amafigo, hypertension, umugongo, hepatite, parasite, infection z'ubwoko bwose, ibivyimba, prostate, inguvu nke mu mabanga yabubatse, kubura vitamine hamwe n'izindi. Ku biciro bitavuna nyaragasa witure kino kigo uzosigara ucira umugana abanduti harabaye ntihaba habaho indwara yahazwe kumpitana mwena no Burundi nkira mu Kanyisase. Dukorera mu gisagara hagati ca Bujumbura ibarabara rya Oni kukabarabara kaduga kwa Binagana neza na neza mu nyubakwa za Sokabu ya kera. No Burundi amagara meza mu biganza vyawe. Hello guys, muraho umeze neza. Bo 20 sawa ku mazina ni Kanyana Yvette. No musi rero turafise umutumire muhire. Ariko nega ivuka ni kuba mu journalist. Presenta neza ikiganiro. Ndabereka reka nifate mu masana. Kwage. Tango yuvuga ati hello ladies and gentlemen. Niwa mukobwa wanyu Yvette Kanyana ati ndaje uno munsi. Beshi batangara bavuga ngo mwaramutse canke miriwe ngo ahumuherere. Tangura ko kuntu. Okay. 1 2 action. Maxi. Hello guys, muraho umeze neza. Ni wa mukobwa wanyu rero muzi ku mazina ya Kanyana Yvette. Uno musi rero tukaba twageze ku mbuga ya Diko Entertainment. Ibe ngo kuri Diko Entertainment. Oya wewe utwenze bakumere mikro nawe uvuge twumve. Oya none ibe byanyabye entertainment ravyo subiraho entertainment. Aha wow so Christ uragatoye final entertainment. Erega harimo amateme ariko ma eka nimwe ivuge isukuntu Diko Entertainment. Wow. Change Diko uzosanga akabazo nsanganwe ku rurimi. Oya kandi wisunga abavugira kumenya. Ego nyakubahwa journalist Yvette bandanya rero mutubaza nk'umutumire. Okay, uno musi rero mutumire dufise nkuko mubibona sinzi ko muriko murabibona neza. Yego nuko batamubona gusa baramwumvije. Okay, nubwo mutamubona neza nibaza ko muriko muramwumva ni mutumire mwiza cyane. Uno musi twatewe iteka nawe akaba yaje reka abibwire. Kuje nitwa Ndikuri Leonce Desan bwa Dr. Vlog aka Diko aka the ambassador. None journalist biratwengeje ko tabandanye. Diko. Jengere ngira ibintu by'ubumenyesha makuru. Ni nyenyeri yakwinyegeje. Ni nyenyeri taraka. Change nitaranta Imana yaguhaye turagenda uzika munsi y'urugo izoyikubatsa. Oya nawe ngene nabizi ko atayamaye kuko numva muri je bitanyaka.
reka ntacyo genda byifatire Imana yayihaye umeze neza ariko ive yego ndashima Imana nari ndagukumbuye pe gatwaye kora kera asha mu mwaka uhetse ku mwaka uhetse n'ukuri diko ahubwo rero ugize ari ikintu nyibutsa wewe congratulations thank you kandi icongereza urakizi cyane wumva bivuga ngo entertainment icongereza urakizi bibazo zo kuvuga ngo congratulations thank you mbo ya numva abantu bavuga icongereza cyane ukamubwira nk'ibintu you see we have been taking this one akaguma ari nawe werere kavuga nti Ive murakoze kunkeza ku mwaka uheze wo kweri ntaragura inzu ngo nimuke nkawe we gasha oya ntiwoyigura ngo wimuke ugire gute ntarubaki ntarabanza umushinge ukijya niko wakoze nico kintu ca mbere vrema kuva kera je noneho muranumva bavuga ati Imana ihezagira babiri ariko jenza abantu bahezagiwe ari bonyene atari babiri urisiri ko atabarashinga intahe ngo twumve jendaza abasore b'ababiliyone bafite ifaranga byinshi kandi none bakubwira ngo bimeze neza ngo ngwiki mata mugoro ufite urazi yuko atanamabanga uronka uraraba no muri organisation y'akarere canke iki utubatse muraba abakinyi ba film mwegeranye mu ngire ministre mbe nka ministre rero urumva ubu nta kintangira urabyemerewe mbe ambasaderi izuba ryaka neza ugenda userukire hariya sinema hariya userukire inuze hariya byose urabyemerewe mugabo ukiri ingaragu urumva ingaragu none gadiko ego si iminsi myinshi cyane mugana wewe kameme ubu wavuga ati ya misi mugari wa twibutse ya misi ya kera ubu nawe ntiwabura intahe ngira nkazibirukira kuko izo sinozibura ndiko ndakubona tofauti irahari urakeneye ndaziguha ubunyene zihuta izombwira ntaco mugabo ari inyuma wumve ko hari ntaho basize oya intahe zo ntizobura kuko nka kera nari ka kantu ngo kiragira nimba ngo kakise agati kawa uvyuka hari gihe uryama ugasanga amaguru amwe batare yacanye wikubise hasi bazakuriye amaguru mugubu hari gihe mba naryamye noza utuzi banshuhirije nkavyuka ati mushinga naye burya kabuyi kabonetse ukagakamgira haye mukigira ku kazi niyo mpamvu wumva nakora n'ibiganiro ijwi ari mujye nyene urumva birumvikana tuvugana oya nkuku ndakubona oya ukuntu umeze uratagase hano naho habomboye nuze mwango ntimubikunda gose urumva ibyo ngaho iyo byasumbye intuze none ga nta bintu umuntu yanka heka vy'Imana iguhaye byose ni vyiza ariko hari ibyo tugira mu ruhare none wowe nk'ubu mutware wawe ubonye yuko kugira ntihave fizike yo yononekara bimusaba kuzaraduka nko kuri college samdigeze ntumubwira ati mutama vyo kuje muri sport habwo nje no mujana leo mwicwari cyambwa titugende yego wewe haduka se ari yakuri college wewe tukakaibete ko nawe mbona mengu teruja muri linye ruce tiko imana kubona ari kera oya kambe umuntu akoresha ubwenge training ni mbomba wambara za ntuze nabonye mu kamuna kwambara training vyo kugora oya diko injya nyinshi zirica nukugira discipline voila gufungura dufungure nivyo unumba wojya n'ikiro cy'ubugaru gikubite ariko wibuke kugira naka discipline ka sport kugira discipline rakenewe gose ni prevention nziza ni rucandago gwiza yego je nibaza yuko abakenyeza aho bari hose baryoherwa babonye abagabo bafise aga physique keza mugabe bidasigura yuko bose bogumuko hari gihe imyaka ariko anagera mwe murega akibera umushinga naye nyene wo guteka byose ukareka bikaza ibyo ni Imana yabigize kame murumva ntawo bitebako cyane hari abakunda amabeje hari abakunda abagiziki kandi Imana uko imuguhaye burya nuko nyene uko Imana imuguhaye nuko nyene kandi usanga ari vyiza burya ntibigusitaza biza kuba bibi gusa ive iyo wicaye kuri ubwo bubeje ariko ugasanga mu mufuko nta bubeje buri sinzi ko wumva aho ngana biragoye cyaho naho wagije ku mugore ngo umubogare mu mufuko
atani igisuko turikira yuko ni yindi ngazi ku mugoroba hava kubwira ati nyabuna ndakeneye imavuta udutomati turakenewe utuvuta ugaca utubura ngo umubeje biragoye mugabo ntuze yavuze ngo nta kinanirana je sinzi bandanya bana nari ngombe kumva undirimbire yamona ndazumva kamwe kinanirana ngo urukundo ruhari ngo burya urukundo rutamahera oya bongo Ndirimbo ni yande ko ntari kirasa. Iyo ni yadiwane umukayanzi wacu. Kombe birashika ukaraba. Umukayanzi wacu. Hajya ni mukayanza. Muri Butanyerere ntara yagutse. Butanyerera mu karere kabisa. Kukayogwa n'abantu b'umuhira. Nagire numve. Anyway, dokutwa twinjiye na Yvette Kanyana n'umukinyi wa filme musanzwe mukunda. Yajari wa undi navuze ngo narinda gukumbuye. Ibikorwa bihari. Byahejeje umwaka kabira na ubandanya ni filme ino filme kabisa irikira biko yonda narigeze ko sinzi ko mbanca mbanza nkatekereza akamuna noneho Yvette ukara ibikorwa byisi bisohoka muri GN biraza ukamenga sinyatire ni wewe ni wowe vyitira kweza n'icyo n'umunsi bakavuga ati kamuna wa kamuna Yvette herself nakiriye senge ryari last time nabwo ati ino filme muri byinshi rikirigisha hagarutsemo akantu kumukazana inabukwe akantu kagisibije mu kibano cyo mu Burundi ariko se buri gihe biba ari bibi hari abakazana bikundanira nabaye nabukwe nubwo mukamuna menga ivure ko rakina amapica menshi kwe bana we kandi senga umugoye igihe kinini ababyibuka nimba hari mu ngaruka nimba ari wamye umugore sinzi filime mweze gukina menga hageze n'igihe haza mu bintu by'abapfumu n'iki ni ingaruka ive ufuka mugende ndagusengeye ureke kugora umuvyeyi uze gusengera ujya nyine ndakurabika kubika ndasengera uwo mukamuna ariko niwe twabonye no munsi iryo shusho y'ujya muntu uriko urayibona gute wewe nawe wiyambuye ujya muntu ukamwanaliza nko uriko uraraba nk'umufana kamuna wa kamuna cyambere cyo kijya shusho novuga ko ari y'umwanditsi nyine filme yego kuko tuye twandika tuye dukina ivyanditse yego kujya muntu rero niwe yaje ujya yanditse n'inkuru nziza Sabasi niwe yanditse ijya filme hanyuma arabona ko yoma ijya hore ati yambika umubiri uku nanje rero nkaca ngerageza ngo ndabe ko nza kubishobora atireka ndabyambika umubiri ego tireka ndabibuzima ndabe ko nza kubishobora rero ndashima Imana nkongera nkashimira mwebwe muza murambwira ati kuhaje turabibona ubirimo neza ca numva nyene no bandanya ucumva wo bandanya abantu iyo bariko barabona ibintu nkabige ntiyabura feedback y'abantu bavuga ati Yvette ibikorwa bimeze uko babafana babakunze bakunda kubandikira uravye feedback yo mukamuna yagarutse imeze gute kuri wewe ewe akamuna karakaze akamuna karakaze kweri kuko kaje ndi umukazana adashobotse hari igihe bama bata amakosa kuri mabuko inabukwe y'umuntu niwe mubi iki ntashaka ngo arabinjirira ngo niwe hanura umuhungu wiwe umuhungu wiwe nyene erega n'umuhungu wiwe n'umuhungu wiwe mugabo ntiyoca yinjirira rujya rugo ubwo uburenganzira bwiwe aragugumana ku mwana wiwe karafise uburenganzira ku mwana ariko nta burenganzira afise ku rugo sinze kano kantu ko kumva nanabufise ku mwana wiwe ari we mutwe w'urugo wumva biza kugenda gute birafise transitivite kajamwo transitivite niko ndakumva nko kweri mugale flexibility ntayirimo bisigura ngo uwo muntu araza kuza afise interano yotanga mugabo babantu babiri nuko babanza bakagira ivyo bahurije cyane gose urumva ko ka ico ndacumva nakantu nayinshizemwe gusa wari ukiko uravuga rero uburyo bimeze uriya n'umukazana adashobotse yego naje ndi wa mukazana muga muri filme kamembe ndabibona naje ndi wa mukazana adashobotse wawe ndisho yarashaka yishakira umugabo umuntu amwitirirwa atazi ivyarimo atazi ivyajemwo ubavuga ati ubu naje nkeneye guhindura izina hanyuma
amanyanga yanje nikore ivyo nshaka byose nta kugitwa ntaki natakintange urumva n'uwaje nyene avuga ati afise inyungu ziwe aje kwironderera nta bindi yego hari gihe amakosa bayata no kuri bayinabukwe nkuko warobivuze ufatiye kuri rya film yego tuhava tuvuga yuko bayinabukwe b'abantu aribo bagoye gusumba bakazana oya tugendere mu kamuna mpagaze mu kamuna mabu niwe yabibanje niwe yanyugururiye muri make yugururiye ingwe ego yarikwegeye kuko umwana wamuvyaye arakura agashika mu bigero aho agera ikosa rikoze agihanirwa yizira atabakizira umuvyeyi ngo bafashe umuvyeyi umwana wawe yononye ngo none bafashe umuvyeyi arihe oya hari aho bagera wewe nyene ku giti ci wawe akabure wizira no kugufunga akabure gufunga rero senge muri iryo filime nisenge mabukwe mbone nisenge mu bundi buzima busanzwe mu ngaruka ni nasenge no mu bundi buzima tumaze ibisi tukana ibiganiro nakabona yuko ari senge w'amahanga si senge wa Yvette oya ego rukuri kandi naje ndamufata nka se yuko n'umuvyeyi mwiza burya hagiye kuntu yuguruye nkinjira ariwo yatanze pasi nyoko bukwe mabukwe wanje mu kamuna niwe yatanze ipasi y'ibibazo vya rujya rugo rwanje nujya mushenge nawe wanje parfait kuko yamuhitiyemwo urakoze kunyibutsa ico kintu yamuhitiyemwo n'umumama yahitiyemwo umuhungu we yego tuza gusanga rero buryo ujya mu kazana twava tumukura ko amakosa mwamwe rega n'abamuhitiyemwo nawe yaje nawe ugasanga wamwinabuka biguma bimugarukako icambere uhitiramwo umuhungu kubera iki iryo ni kosa rya mbere ryabaye urumva yitwaje amadini idini ryiwe ati idini ryanje ntiryemera kujana umuntu agira ibisuko agira defriza yexagera twe tugomba kuba turi uko Imana yaturemye nta bindi bintu tugomba kurenza urumva muri make yabaye imbohe y'idini yego aca arifatiranya n'umwana wiwe w'umuhungu ati utegerezwa ni itegeko ati dukeneye umukazana umuhungu nawe muri mind ziwe suko yavyumva yabona uwakeneye afise ukundi kuntu aza kuba ameze akenimwe aja muri saro utuzara akabandika agashira agasuko hasi hejo agasa neza akagira isuku agasa neza niwo umutima wiwe wamubwira kandi urumva ko bari bavyumvikanyemwo mugabo ujya mabukwe ababera isema ababera dalala neza inabwo yabereye dalala ego amaraje nanje hari ibice bitarashikwa ko vya kamuna ntorinda kuvuga mugabo muri make urabona muri bimaze gusohoka urabona ko abantu banzi kera bose nguma ndabinyora ntashaka ko baba mu rugo ntashaka ko baza kundamutsa ntashaka ko bamenyana n'umugabo nguma nihishira ngume ndije nyine ata muntu anzi ahari rero no kuvuga ko iyo bishoboka rwose mu kamuna pasi yanje ishobora kuba utameze neza ntashaka nuko izahabona kandi umaze kuba udashaka kuzahabona no kuvuga nturagera gushinga intaho urumva nyene uracabifise byose uracabikorerako ubu kibifise kandi ubu kimeze nk'aho umuntu aganzwa na kameremere ubu nundi kaba kakikuganje ariko impamvu hajyana nyene ari film irimwe umutego mba ndiko ndibaza ati none mu gihe wohinduka ugashaka kumvira nyoko bukwe ntushobora gusanga usitaye ku mugabo hanyuma ni wabandanye unezereza umugabo gusa ko nyoko bukwe nawe mwegeranye ntuzoba mwarujya rugo rurimo ingorane hakadukamwe n'agahenda ko na nyoko bukwe nayo nari umuntu akomeye utokwinyora uko wiboneye ubwo ne duhava dusanga ahubwo umuntu afise ijambo rya nyuma wo kuba yodadanura bijya bintu ari ujya mugabo buryo ujya mugabo yo bihagararamwe neza umukazane nabukwe ntibobana neza niyo bishobora navyo bishobora oya vyakamuna na kamuna rega nani
nakamuna kuko ujya mugore wo mukamuna ntashobotse ni ntaho fatwa mugarumvira umugabo aramuriye umutima simabukwe amuriye umushaha bose ni ngorane urumva ntashobotse kuko urumva si wenyene rero no kuvuga igituma ari mabukwe yabitanguye niwe yagiye gufatira ingingo muhungu aca kutana n'umuntu ameze uko yifuza ku maso nta no gusenga ngo abaze muhemu yera ngo abarongore canke be n'umuhungu we bicare basenge ati mawe basitironderane mu kazara ishwi we yagiye mu mubiri agenda kuvyabona ive ariko amakosa uyazi impamvu je kubwanje ndayagarukana ku muhungu cyane kubera kino n'umuhungu yemeye akagira ku itegeko rya nyina akamuhitiramwe akemera nta burenganzira afise bwo kwanga akavatoya mama ndakubaha ariko je ndihitiramo ikosa rifise rya muhungu mbere rikomeye kuko ari imyaka ugeramo n'ubu kigendera mu gikwemu kwa nyoko urakoze cyane nako kantu nashaka yego cyane kuko bavuga ngo uzosiga so na nyoko ugende kunga ubumwe nuwo wakunze wahisemo wumva ari nyoka aja kubana nuwo wahisemo wumva ari pera aza kubana ikindi kintu ujya mugabanyaragase mama we bamwegetse kure ya rugero yaramucanze mugakwirukana mama wawe navyo urumva nyina hava kuvuma ujya mugabo ari muyabira wanagufata Jesse ujya mugabo nyimba mumukunda mumusabire abandi mumusengere ari muyabira rujya rugo nakamo so ni hatari cyane bitandukanye na Ivete twabonye muri Mwamikazi aza kubonekana nk'umugore afuhira umugabo basha wa mugore abona umugabo nubwo yoba nkeka ari kumwe no muvyara mbomo ya muvyara we ahubwo bashobora no kuvyarukanye nubwo yoba ari mushiki wiwe ahubwo menga yokwikanga ati ivyo nibiki hamwe n'umugabo aje no gupagasa ukumva ko menga mwojana wari wibera ibutanyerera agiye Bujumbura kurondera ati turamanukana turajana ipata n'urugi kubera sinize ni wagera kuri guide nori vyuza kubakorera uriya nawe nuriya simwiza ndabonyere simwiza oya simwiza cyane hamwe umuntu yo kumva umengana urukundo rwinshi mugabo ubwo rukundo nago je navuga ati ntiruryoshe ni rimwe bita ngo no mu mpekura ubwo ntiruryoshe vraiment ntiruryoshe wikeka umuntu ntiwamufashe nta message wabonye naho woyibona nta vyemezo bikwiye ufise simusiga ibimenyetso simusiga bikwiye nta vyufise mugabo gumubona ko byukuri umugabo wawe canke uwo mwubakanye umugore wawe haguma agenda hariya kandi atana hano muramubona ngo nuko wumvise amakuru y'umubanyi agenda mwibanga none yafashwe kandi umubanyi ashobora kuba anafuhira urugo rwanyu ugasanga ashaka kubateranya cyangwa ugasanga yishakira ujya mugabo wawe uri kuranjanjwako agaca yinjira aciye kuri wewe cyane canke umugore w'umugenzi wawe umugabo we yafashwe ari kumwe n'udukobwa hariya wowe nawe ugacutahana urushavu ngo n'uwiwanje nuko ameze kandi abagore ngo barakunda uko dukomparizo kwe yagiye mu magrupa yaze nabana kumba abagabo nuko bameze Imana idufashe cyane agaca bishira muri rusange Imana idufashe cyane n'ukuri kuko biba bibabaje ni ikosa ni icaha ubu uri kurashira urakura umuntu muri mudu y'urugo rwiwe kandi atamakosa yarafise kumbure no mu mutwe ntavyo yiyumvira ivyo ntavyo ajamwo wowe nawe ugacuzanamo ibintu bidasa urumva uri kurazana urudasa kweri ku muntu bigaca mutera mbere kuvuga ati n'umugore wanje anyikiye kuku hacanye ni wagenda voilà kandi ive sinzi kurabibona iyo umuntu burya ngo gumye umwikeka cyane mu bintu atavyakora hari n'igihe ngo ubumeze nk'uri karamuhamagarira kubikora akavuga ati reka nume ndabijamwo azobivuge ndanabikora hakaguma binyagiriza atavyo nkora yego kuko sinzi wavuze ngo ibugi ivyaho babwanke kubikora ubundi hoho datirerema uremye mu kuba wobikora yes ingingo ufata kandi ukabireka ariko wewe uburyo uremyemo burya bijya vyaha n'abandi bakora wobikora ijana kwijana yego kuko nawe uri nk'abandi mugabo kubera ko Imana igufasha canke se ufise uwundi mutima
kamere k'Imana akamere k'Imana muri wewe ikubuza ibyo iri muri wewe ifise ikikugera ukihangana mbe naho bikubabaza kuba utabikoze bikakubabaza none ufise inzara mugo urabona ahantu wo kwiba amahera canke ibiribwa urahabona mbere ukabishikana atawugufashe mbere naho ari wewe ubicunze n'ivyo bintu mugabo ukihangana inzara ikakurya ukemera ukaryama bya bintu vy'abandi ubicungishije amaso urumva none bitasaba nuko ushobora kubabara rero si vyiza n'ukuri abagore bikeka abagabo babo n'abagabo bikeka abagore babo kandi hajya mwigisha abagore muvuga no kubaga kari mu meneka no mu ntama nta n'ikimenyetso ufise ngo nuko ufise amakuru hariya na hariya canke ukabona nk'aka message kari simple yene ngo sheri ngo iki umuntu akwita sheri ninde ukarandagata nk'umuriro wa Nyakanga ibintu si vyiza mugaive witonde ubibona kameraze ngo sheri yoba ari uwo bakorana se mwita sheri wovyihangana yoba ari tantine wiwe se yamuhamagara sheri ntigikunda wogenda gakega kukabaza yoba ari umugabo mugenzi we mwita sheri ntigishoboka kandi woca ufatiraho ugacubikuza ukabigira yego nkabibona wabibona iki kuko nta muco umazemwo iminsi kumba hari igihe mwari mwashamiranye gato urabona mu rugo ntiyabura utuntu baca ushaka kuzukura bimwe vyakahise byose ngo ubihuze ushaka kumwereka kuzi impamvu yoba guca inyuma kandi umugani wawe utekana akakwereka iyo message hari igihe wobona iyo yazananye cane gose cane mbe usanga ari umunzane naho agomba kuguterekako ugasanga ni nka mushikiwe bavuganye yitiriye agatelefone ahantu akandika uko kugira arabukure yajise hayo kuta umuntu uturudome ingene umera ingene uvuga rufata ibiro urabibuze umunzani uragusheshe aguteretse kuri uwo mupima ikirijana byiza twogenda gake gake ntitwomera nk'ujya mudamu wo mu mwamikazi ujya Yvette wo mu mwamikazi kubera ibintu byose ukagenda ushishoza wongera ubaza buke buke niho vyiza umenye ukuri kandi na nyakuri kumenye umenye uko kwitwaramo uko kuba kuri twavuze kuri Yvette uriya wo mu mwamikazi so ariko turavuga ari bari abantu kuko we wabitanga bivuga ati tuba twambaye ishusho y'abajya abantu kugira twigishe neza uriya mugabo wewe nta tunenge umubona kuko wavuze ati akari mu mpene niko kari no mu ntama ese uriya mugabo wewe n'umwere Damiyano ya mugabo wo Damiyano ya mugabo Damiyano arafise akanenge kuko yaragiye aherayo yagiye gupagasa aherayo yagiye imanamba aherayo yego nukuri yibagira ko hariya bamurindiriye yibagira ko afise abana umugore abavyeyi umugore kandi ari we yamuzanye amukuri wabo amuhananturayo amuhanantura iwabo kwa se na nyina ngo aramuzanye noneho rero aciye agenda hiyo mu gupagasa ahetseyo nimba yagiye gupagasa amarondero amasu akabanza akayabura Shaive byo babigoye kurenguka imbere y'umuntu womenyesha ati burya ibirino biragoye sindahabona neza sindafatisha mugabo ngira mbanze nsimbe nze kuramutsa abana ndaba bana yego ndabe na kamwe gatoya aho kageze hanyuma nongere ngaruke Bene bakunda kwitwaza abana sha. Erega naho uva ngaho ngugiye kurondera hariya ugasanga Imana yagutanze guhezagira muhira naho bigasanga inka yavyaye amahasa inka wasize yavyaye amahasa ugasanga imirima yimbutse yego ni byiza ko usubira inyuma ukaja guca gasitari ukaza guca gaturasa ku Ibe ndiko ndakwibutsa ibintu wari bagiye. Ngome turasikumu rayo. Twe bayita turasikumu. Mwe mwavuga ngo turasikumu. Mwe mwavuga ngo turasikumu. Ndayibona wa muntu. Zitariya mugana yose. Zitariya.
ubisarira si bya bindi umenga ni imbingo bya vyatsi inka zikunda bigeze ku bavyahirira inka kera kubera Transcom ni projet yaje mu nyuma y'abazungu ni nk'Italia iri Ronovere mugabo urabona ko mu byo ni binini Italia wasanga nk'ahantu mu byo biti ntabire bayitera itandukanya ni miringoti itandukanya nk'umurimo wa haruguru n'uwo hepfo wese uyibona apana imbingo oya urubingo uraruzi tuba turabitera rega muhira turabiterera inka turatahije abantu bazi ibyo bintu n'abatabizi Ivere n'abandi bantu bagukunze rero kuri channel yawe urabona mu myaka yagiye ihera nko muri 2024 2025 warakora handi bakabona mu bikorwa ariko ukagaruka ukanabahereza kuri channel yawe barahakumbuye warabihevye oya bananye tukubona wigishiriza mu bandi canke no muhira aho muhira tuzohakubona hariya muhiri wanje niko nohita muhira kabisa hariya muhiri wanje kwa Kanyana Ivete TV kuri ya channel yanje nene nabaye meze nk'umuntu menga ndahagaritse gato kubera ko hari ibindi bikorwa twari turimwo hari ibindi bikorwa twari turimwo ubishize ku munzane byari ngombwa ko habanza ibi hanyuma ibijya vyirya cano navyo nkabibandanya nyuma yibi rero ibi twarimo ndabona biriko birasa n'ibitungana uyu mwaka kweri birashoboka birakunda turi determine ko ndabibandanya abandanye bakubona mukamuna mwamikazi nandi mu projet yo bamesha inyuma ariko no kuri Kanyana Ivete ayo kuri ya TV wa mugani we muhira naho nyene bahabona ibindi bikorwa cyane kubandaje ariko ntarashika iwanje nukuri turiko turakora mugende mukamuna murabe bimeze neza twige muhane n'abandi tugire ama partage twese twige nabonye mwasuye n'amafoto nk'abantu bari ku ishure pe yego turi ku ishuri vraiment ati muze twige turinjiye ishuri yego turinjiye ishuri ntarakubona muri uniform yego abubatse abatarubaka abana mwese muze dufate amakaye twigire mukamuna kuko bizodufasha mu buzima diko ikintu sagatori nkuriko ndabona mu buzima umuntu agenda ariga kandi iyo ufise utuntu waronsa ahantu ukatubika ku mutima no mu mutwe yewe ni ukuri biragufasha hari ahantu ugera hari umufurege bigasaba kugira ubutaruke ko bisaba twa tuntu uba warize na cane ko buno buzima tubamwo buri munsi urabona n'ubundi bugereranywa n'ishure mu gihe iryo shure wa mugani wawe wagiye uregeranya ubumenyi yego ijya ugezemwo ryose nimba ari mu wa kabiri mu wa gatatu mu wa kane uhura n'abigisha bagoye abo mwigana badashoboka abakwiba amakaye n'abatayiba bagutuma gukoropa guhanagura ikibaho ugirana ubuzi uburyo ushobora gusimba iyo mitego kandi kuyoberwa ntivyigera bibaho oya urabandanya kubera ubufise ubushobozi n'ubumenyi bwo kubandanya ivyo bintu ivyo byose rero ubwo bumenyi turonkera muri ibi tugaca tuvyongerako gusenga tukavyongerako gusenga kugira ngo Imana iduhe inkomezi n'imbaraga zo kubibandanya no kutwibutsa bimwe twiga twamenya no kuzibitwibutsa yego ufatiye rero duteranije ibyo byose iriya karagitere urya muntu twagumye tubona ndavyibukijwe nako kantu mvuze ko gusenga ubona umumama ari mu rugo rwiwe asenga nakahe kabijya yoba atekeye gatandukanye na wa mumama n'umundi ari mu rugo ariko badasenga sakabijya gusa ni kanini cyane cyane gose yego kuko ujya mu mama asenga shisho kimwe n'udasenga burya akenshi ujya adasenga ujya atizera Imana yego atayifashe ngo abayifumbati ayiyegereze neza sana uza gusanga ibihuhusi byose bihuhura biramugurura aguma yabuze ibiro ntahagarara ntashikama umuyaga uramugurura ukamuta hakurya ubundi ukamugarukana aguma mutwumiza
yego biramutwumiza twakamuna yego twakamuna gusa yego ngo rutararama ngano ninguza rutararama ewe haraho usanga rutaye rutararama kubera ko nta nkomezi yaronse mugabo gusenga nisho bifasha uraronka imbaraga ugashobora guhagarara mu kintu kandi ugahagarara wemye mu by'ukuri iyo hataba iyo ubwo busabane bwa ufise n'Imana nawe wari kuryama ugatemba ugatukomoka urumva hari ubundi bushobozi kamwe mu ikibazo rero cateye Yves sinzi ko umaze imisura bakumbuga ngo rukiramenya hirya no hino biteye ubwoba ku rugero rw'uko no munsi bavuga atera abanazango z'abakijijwe ingo z'abantu basenga zaratewe kugeza n'igihe mbere haro n'ibintu ushobora kubona by'ibiterasono ukavuga ati sa ibi navyo vyazananye kuri wa wundi kuri wa muntu yitwa umukizwa entre parenthèse byagenze gute kugira abo bantu nabo nyene bategwe mbere bamwe muri bo bakore n'ibyo abandi kwita abapagani badakora ubwo ntiduhava dusanga twarihenze ku byo twita gukizwa ngo urumva ni satani kandi naganda kubwire kahenuka warahagaze siko kadiko yego satani aguma arondera batera imyami kugira ngo bagaruke babiciro ry'umugani ngo hena babandi bari bameze uku ariko ikirego baronka ni satani urumva nyene kuko haracari karagwana nawe ari kararonde ariko nk'umukenyezi iyo bari karanyumviriza ngaha canke umuntu wari we wese yubatse n'utubatse agomba kuzubaka arakwiye kurabira akarorero ku bantu bashoboye nuvuge ngo je mwishengeri wacu ndabona ngo na muka pasteur ngo narumvise nene wese umuntu se abakore ba pasteur ngo baranakarigwa rero abakore ba pasteur nimba musenga musengera ba mama pasteur Dico Entertainment.